Nitekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu mako ya kure mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya abadukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye mwese mudukurikirana muri Kenya, Zambia, Afrika du Sud, Mozambique, Zimbabwe, Malawi, muri ngaho muri Nigeria, Ethiopia, mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Kongo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, umucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangure mu gisata c'umutekano. Ibiziga vy'abantu vyaratowe, abamenyekanye ko bishwe muri iyi ndwi iheze n'abantu batandatu. Uruganda rwacu rwamenyekanye ko bapfuye. Abo bantu batandatu biraboneka ko abanyagihugu bariko barapfa ku murindi munini cane. Abo bariko baratorwa ibiziga, bamwe bakaba biganjemwo abo mu bwoko bw'abanyamurenge bariko baricigwa ngaha ku butaka bw'u Burundi, abandi bakicigwa mw'iperereza ry'igihugu cacu c'u Burundi, aho biboneka ko rero abo bantu bariko baragandagurwa hari ubutegetsi bwa Gitega bwoba buvyinyegeje inyuma. Bamwe bati Evaristo Ndayishimiye n'akagwi kiwe bagomba kuzobazwa ivy'izo mpfu ziriko zirashikira abanyagihugu bariko baragenda bagandagurirwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nyamara ibwirizwa shingiro ry'igihugu cacu rikaba rivuga ko umurundi canke umunyamahanga ari ku butaka bw'u Burundi agomba gukingirwa n'amategeko. Aho rero biboneka ko kuri ubu muri kino gihe atariko vyifashe, atariko biriko biragenda. Ni ingorane zikomakomeye cane ibiriko birabandanya gushikira kino gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yandi tuza kubashikiriza, reka tubabwire ko mu gisata ca politike agatorwasa kuri kino gihe ubungubu atekewe n'icoba, aho avuga ko umwanya ku mwanya nawe ashobora kugandagurwa kandi agandaguwe n'ubutegetsi buriho muri kino gihe. Agatorwasa yarakumiriwe mu matora agira abe, kandi biboneka ko ari we yagomba kuzotahukana intsinzi muri ico kibanza. Mu bibanza bitandukanye umugambwe wiwe wagomba kuzotahukana intsinzi mu matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abajenama b'amakomine bagira batogwe muri uyu mwaka w'2025. Aho rero biboneka ko agatorwasa mu kumukumira bifashishije ubutegetsi, barifashisha ubushikiranganji, ubwo ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano nibo bafashe iya mbere canke uburyo bwo kumira agatorwasa ngo ataronka akaryo k'ukungene ashobora kwitoza mu matora azoba muri kino gihe. Rero bikaboneka ko afise agahiyahiyo ko kuja mu matora no kuja kwitoza. Benshi bakabona ko agatorwasa ivyo yagiye akorerwa, akakwa umugambwe, agakumirwa mu matora, igisigaye babona ko bashobora gukorera Rwasa ari ukumugandagura. Nawe rero muri kino gihe akaba atekewe n'ubwoba bwinshi cane, ubwoba bukomakomeye cane ko umwanya ku mwanya ashobora guhura n'isanganya, ashobora kwicwa bakavyita ko yagize isanganya.
Ivyo ni ibiriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ni ingorane zikomakomeye cane, ingorane ziriko ziraba muri kino gihe biboneka ko ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bw'Uburundi bufise ingorane. Umutekano nawo urabandanya guhungabana, inyuma yaho hariko haravugwa abagwanyi boba babandanya kwinyegeza mu gihugu c'Uburundi, ngo muri komine Musigati y'intara ya Bubanza haravugwa abantu batazwi batari bamenyekana bari mu kibira. Ivyo biboneka ko ico kibira ngaho muri komine Musigati abinyegejeyo boba ari abagwanyi bagira bagabe ibitero. Ni mu gihe haheruka kuvugwa inama yahuje imigwi igwana bagafata n'ingingo yo kwihuza no kwishira hamwe kugira ngo bagwanye ubutegetsi bw'Uburundi. Muri iyo komine rero abo bantu bariko baravugwa bikaba bivugwa ko bavuga ururimi rw'ikirundi kandi biboneka ko bari abarundi, ariko mugabo ngo ntibari bamenyekana ari boba ari bande kuko impuzu z'igisoda bambaye zitandukanye cane n'impuzu igisoda c'Uburundi FDNB basanzwe canke bahora bambara. Ivyo rero bikaba vyateye ubwoba bukomakomeye cane, amakenga ni yose ngaho muri iyo komine n'iyo ntara ya Bubanza. Mu ntara ya Bubanza haragiye havugwa kenshi cane ukungene hagenda habonekayo ibitero bikomakomeye cane, abansi b'igihugu c'Uburundi babandanya ari vyo bice binjiriramwo canke bazananamwo baje kugaba ibitero ngaha mu Burundi. Ivyo vyose bikaba biboneka ko bifise ihwaniro canke bifise aho bihuriye, kuko biboneka ko ubutegetsi bwa Gitega nabo batekewe n'icoba. Ni mu gihe bavuga ko bagize ubwoba bw'uko ibitero bishobora kuzova mu gihugu kibanyi c'u Rwanda batashobora kubikira. Evaristo Ndayishimiye rero ngo yoba yarasavye umubonano mw'ibanga, ahamagara muri ico gihugu kugira ngo bagirane amasezerano, abasabe ko bomugirira ikigongwe ntibazomutere canke ntibazomuraseko, kuko ngo amajambo yaciye ashikiriza yari agacamutwe kandi vyaboneka ko ubutegetsi bwa Gitega budashobora kwigwanirira, ata gisirikari ata ngabo dufise ngaha mu Burundi zohangana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda muri kano karere kose ka Afrika y'ubuseruko, mbere muri Afrika hose biraboneka ko u Rwanda ari igihugu gifise igisoda gikomeye cane, igisoda gifise ibigwanisho bikorana ubuhinga bwa none, kandi ko biboneka ko mu Burundi ibigwanisho bihari ari ibigwanisho vya kera vyakoreshejwe n'ibihugu bikomeye bagaca babituzanira tukabigura ku mahera makeyi nk'uko amakuru abivuga. Nk'inkoho dufise ngaha mu Burundi zimwe zimwe zaravuye muri Afrika y'ubumanuko, Afrika y'epfo, aho yari ibona ko ivyo bigwanisho bitakigezweko bitakijanye n'igihe, baca babigurisha igihugu c'Uburundi, nayo bo bagura ibigwanisho biteye imbere canke vyisumbuye kuvyo muri kino gihe Uburundi dufise. Biboneka rero ko n'aboja mu ngwano Uburundi bwohava butsindwa hakiri kare, kubera ko ibigwanisho ingabo zacu z'Uburundi zifise n'ibigwanisho bitakigezweko. Mu Rwanda ubu bo bateye imbere cane, barafise n'ibigwanisho bimira canke bisama ibisase vyoterayo vyose babisamira mu kirere, ibindi bakabigusubiza bigaca bikugarukana wewe ubirungitse. Ivyo rero biraboneka ko u Rwanda ruri hejuru cane, rwateye imbere, kandi ko mu Burundi ata kintu na kimwe dushobora gukora kugira ngo tugwane n'u Rwanda tuzoruneshe canke tuzorushobore. Biraboneka ko muri kano karere u Rwanda rurakomeye cane ku bijanye n'igisoda, ibijanye n'abasoda, ibijanye n'abasirikare
Uburundi ngo boba baraciye baja gusaba imbabazi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku majambo yari ahejeje iminsi ariko aragenda ashikiriza ku mbuga hwaniro, amateleviziyo y'igihugu, isi yose imuraba. Amakuru yacu tubaye tuyahagarikiye ngaha, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira.